Je nitwa Butore Jamari, hanyuma naragiriwe amahirwe kuja mu bari ko barategura imigambi mw'ico gitabo. Turabishima cyane nk'abene gihugu iyo inzego zo hejuru zidashikiye abene gihugu ngo bababaze by'ukuri ibyo bipfuza kurangurirwa nkuko babivuze by'ukuri, usanga twebwe abene gihugu iyo bitakozwe mu bwo buryo usanga tuko turarangurirwa imigambi itarikenewe. Mugabo nkuko leta ari umuvyeyi nico gituma yasizeho iyo ndinganzo kugira ngo abene igihugu by'ukuri barangurirwe ivyo bakeneye, kandi turabibona ntitubideha, turabibona iyo baje bakatugirisha amanama turabibona ko irangurwa. Murakoze kumijambo ku kazina kanje nitwa Niyosenga Rita, baradusabiye ibintu bijanye n'imyuga twari dushoboye kumanuka ahantu hari bisata by'imyuga, ariko barashoboye kudusabira igisata cy'umwuga kutire hamwe na Colombeni. Niyo mpamvu twaciye tumenya umwuga, ubu natwe turashobora gukora ibyo tutari dushoboye. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo kino kiganiro, ndagushimire wewe wadukurikiranye kuva ku ntango ku iherezo rya kino kiganiro cyamaze guca kuri Jimbere Magazine ndetse na Kazoza FM. Umunsi twavuye Bujumbura tuvuga zeka tuje muri komine Mwumvisi, nari jenyene ndi kumwe n'abatware bo kuri komine ndetse n'abanyagihugu bashikirije ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'utubazo. Ndi kumwe kandi na dushimiye cyane abo turi kumwe, dushimira cyane n'abaza gukurikirana kino kiganiro.